ubwo Primusic ntiyobirotse canke ni kubera iki umengo itwara inyenyeri y'abaririmbyi baba bayitahukanye kandi bari bazi yuko bagiye gutera imbere ariko bagaca bazima. Abaririmbyi bakomeye nka Francis Destin, Tetero Lorette, Matabaro, Rarijo n'abandi bagiye barazima inyuma yo gutwara Primusic. None bigenda gute kugira ngo Primusic ntihagire n'akamaro na kamwe biboneka yuko yamariye umuziki w'u Burundi mu gihe bashizemwo amamiliyoni menshi ngo abaririmbyi bayitahukane kandi bakavuga yuko bazobashigikira kugira ngo bateze imbere ingabire yabo. Umuririmbyi wa mbere ni Rarijo, yayitwaye mu 2012 atwara miliyoni 10. Yatwaye iryo higanwa ku ncuro ya mbere aba imfura mu bamaze kuritsindira, aho vyatumye amenyekana agakora n'indirimbo zakunzwe nka Kuri ka kagezi, ariko yagiye arazimangana mu nyuma buke buke kugeza umuziki yawuhevye akaja kwikorera ibijanye no gusiga amarangi mu mazu. Uwa kabiri Patient Matabaro mu 2013 wewe yatahukanye imiliyoni zigera kuri 15. Yaciye asohora indirimbo zakunzwe harimo Feelings yakoranye na Fizo, hakabamo Changu ni Changu yakoranye na Arafro. Mu nyuma agenda arazima kugeza aho yahavuye aja kuronderera ubuzima mu mahanga, n'ubu akaba ariyo aba. Ubwa gatatu irigana ryatahukanye Christian Ninteretse, yaritahukanye mu 2014 bamuhaye miliyoni 20. Arasohora indirimbo zitamenyekanye cyane. Ubu yahavuye aja kwiga mu Rwanda, aca arimuka mbere aranasaba ubwenegihugu muri ico gihugu, aca yigumirayo. Amakuru avuga yuko yahavuye ashiraho umugwi uririmba ibijanye na karaoke witwa Viva Beat Band. Uwa kane ni Tetero Lorette. Uyu abantu benshi baramumenye kuko yabaye umukobwa wa mbere yatahukanye Primusic mu mateka, bamuhaye miliyoni 25 ku myaka 19 gusa. Aca atangura umuziki, aranasohora alubumu nziza arimwo n'indirimbo zikunzwe nka Nyemerera, Piripiri yakoranye na MB Data n'izindi, ariko mu nyuma arabivamwo aja kwiga hanze. Ubu yahavuye anaja mu nzira y'agakiza akurikira umuvugabutumwa Chris Ndikumana, akaja amufasha gutegura ibikorane vya Kanguka, anakora n'ibijanye na gospel, ariko ivy'umuziki wiwe yahavuye agenda arabiheba buke buke. Kandundura no muririmbyi Francis Destin yitahukanye ubuheruka mu 2023. Uyu nawe yatahukanye aho gashima muhaye miliyoni 30, aba uwa mbere mu baririmbyi ba gospel atahukanye Primusic. Kuva atahukana iryo higanwa yateye asubira inyuma nk'ibirenge, ashira ingufu nyinshi mu gukora ibikorane yasubiramwo indirimbo z'abandi mu buryo bwa live. Ubu kino gihe nawe nyine ari mu Rwanda aho asigaye aririmba mu ishengero. None bigenda gute kugira ngo Primusic yari yaje kugira ngo ishigikire umuziki w'u Burundi, ariko abaririmbyi yagiye ashigikira bakagenda bawuheba, mbere bamwe bamukabona yuko n'umuziki batigeze bawukunda. Abaririmbyi nka bose bayitwaye barazimye, ndetse n'ababaye aba kabiri aba gatatu nabo nyene bahawe amamiliyoni menshi, yamara birangira bose bazimye. Ku ruhande rwa Francis Destin avuga yuko wewe ngo mu mwaka uza w'2026 ariho agiye kugaragaza impano yiwe, agiye kugaruka yerekane impamvu yatahukanye iri higanwa. None iri higanwa mu vy'ukuri ryoba ririmwo ibirotsi? Kubera iki abaririmbyi aho kugaragaza inyenyeri yabo ahubwo umenye inyenyeri yabo iragiye? Nka Francis Destin yatwaye Primusic aheruka gusohora indirimbo yitwa Papa, ari nayo ndirimbo yonyene yamenyekanye ko atayindi yigeze asubira gusohora iramenyekana nk'iyo ndirimbo. Ni mu gihe yari yahawe miliyoni 30, abantu bavuga yuko agiye gusohora indirimbo nyinshi kandi agiye kugaragaza impano yiwe, yamara yagiye azima buke buke. Mbega yoba ari Primusic yoba ipanze nabi, canke naho bo barabaririmbyi b'abarundi yo barosa amafaranga baca babura management canke ababafasha kubahanura kugira ngo batunganye umuziki wabo? Mbega ikibazo kiri hehe?